Muraho murameze neza. Hama uyu munsi nje kuvuga kuri iki kintu ku ma office. Ama office mwigisha abantu murungika muri Arabia Saudite kurinda, mubigishe gupambana, bazi ko baje gupambana, apana kubigisha ngo bemere gukolonizwa, ikintu cyose basaba imbabazi. Kuri office niko batwigishije. Ikindi kandi namwe muzino mwibuke yuko abo bantu batwigisha kuri office ari abantu bajino, kandi inzu zino ziratandukanye. Wewe uko ubayeho, umuntu wese usanga afise ikibazo ciwe. Jewe nk'ubu ufise ikibazo ca wifi, uca usanga hari uwundi afise ikibazo cyo gufungura. Ukamusanga hari uwundi afungura, mugabo ibintu byose akora baramutuka. Hari umuntu afise ikibazo cyo gutuka, ikintu cyose akoze bamutuka, mubu ugasanga wifi arayifise no kurya ararya. Mbwa ikintu cyose baramutuka. Ugaca usanga rero hariho n'uwundi muntu ivyo bintu byose ntarya, nta wifi, kandi no gutuka aratuka. Ugaca usanga rero kuri office batwigisha ibintu byose gusaba imbabazi. Ugaca usanga uwo muntu bamutuka buri gihe bamurenganya, mugabo akagaruka niwe asaba imbabazi. Oro umwarabu kumusaba imbabazi atakosa wamukoreye, nico kigwanisho ciwe kimwereka yuko umukozi akoresha ari umunyantege nke, ivyo yomukoresha byose gashobora kubikora. Muranyumva? Nico kigwanisho ciwe kimwereka yuko umukozi ico yomukoresha cyose ashobora kugikora. Mbo icambere kimwe abantu bazino baza bafise ubwoba. Umuntu kiri mu Burundi uzi kuzoza Arabia Saudite ufise ubwoba, karakubanye. Ino inzu ziratandukanye nabivuze, mugabo uzi neza ko ufise ubwoba, mbaye ndagusezera niwatubirana n'izo office zibigisha gusaba imbabazi, ikintu cari cyo cyose usaba imbabazi, bye. Mbo ukubera ukuntu mutatwigisha kurinda, hariho n'umuntu usanga atinya ngo kamera. Ugasanga umuntu aratinya no gufungura ngo kamera irambona mu gikoni. Ca wibaza nk'icyo kintu. Jewe ahantu nkora hanze aho abana bakinira hari kamera. Hanze ngiye kumena iyarara hari kamera. Aha muri saro hari kamera. Aho ngororera hari kamera. Mu gikoni hari kamera. Nubu aho nicaye kamera irahari. Bwaje sininya kurya, sininya gukora amakosa, impunzu ndayituriye sininya kuyinyegeza. Ambonye sawa, atambonye naho biramusha. Ambonye ambaza nibiki, ndamubwira ati bigenze uko. None ko yitaye, none ko yononekaye, ndayigire ntuzoyambara imeze uko. Nayo none uzoyambara imeze uko. Oya, nibyo kurinda niwo muti wa byose. Mbo ejo ryari ku kiganiro nakoze, hari umuntu yanditse ngo nindeke kubahenda n'inzu zabara kuzuzuye amakamera. C'est-à-dire uyo muntu ikintu narimvuze ati kirazira gukoropa buri munsi, kirazira gukubura buri munsi. Nukuvuga uyo muntu ahantu akora ivyo bintu abikora buri munsi kubera hari kamera, kandi atinya kamera, kandi uyu muntu ashobora kuba narusha. Mugabo ntashobora no kuyumvira ati nubwo hari kamera uyu munsi reka ndeke gukoropa ndabe yuko baza kubona ko ntakorovye numve ko babimbazi. Acavuga ngo kamera irambona. Ikintu mwomenya kandi mwotahura, umwarabu aba afise kamera, hari n'igihe atigera yiraba, ari kamera yo kugukanga kugira ugira ubwoba. Icambere kimwe azi neza ko wewe kamera ntaniyuzi. Ugishika nubwo nta kamera ibihari, akubwira ati iyi nzu yose yuzuye amakamera, ikosa ryose jewe nyishika banyigishije kwatsa televiziyo. C'est-à-dire jewe iyo naje mba nta televiziyo zihari. Ikintu banyigishije kwatsa televiziyo, baranyereka ngiyi ni YouTube, baranyereka naje ti sawa nyene ndabereka ko atavyunzi, ndicara ndiga nta bindi.
Bo rero kamera umwarabu ntaguma yiraba. Hari ukuntu iyo urera abana arafata nk'akanya akavuga ati reka ndabe muri uyu mwanya abana bari hehe, reka ndabe muri uyu mwanya umukozi ari hehe. Nivyo iyo atubiranye rero ukoze ikosa urumva haba gufasha, muga nawe nturi umwana ku buryo woja gukorera ikosa kuri kamera. Muranyumva? Ugiye gukorera ikosa kuri kamera naho uzi neza nibagufata iryo kosa kuri defanda. Urumva? Utegura ikinyoma ugategura n'inuzenya. Ikintu uza hamwe wofatwa ukuza kwiregura bamuca ubwenge basha mu kerebuke n'ukuri. Ngo kamera zirambona. Hari n'igihe usanga kamera ihari idakora. Nk'ubu hariho n'umuntu atazi na kamera ngo kamera imeze gute. Rero abarundikazi ikintu kitwica, ahantu hambere batwica ni ku ma office, dupfira ku ma office. Ikindi kintu ahantu dupfira dufise kubaha kwinshi no guca bugufi kwinshi, nubahe mabuja, nubahe boss. Mbo ubwitonzi bwa cane cyambere ubyara ubujuju. We mabuja wawe niyo wamwubaha ukagira mukagenda wese uzokwisanga uri kugendera munsi y'ibirenge vyiwe. Uzokwisanga uri kugendera munsi y'ibirenge vyiwe. Umwarabu mwubahuke ariko ntumushire isoni. Nkurana nyene nkuko ntuje akubwiye ati kasiri hada wewe ubisiri neza ko wahogeje. Mubarira ati nahogeje sisubiramo. Niyakubwira ati lazima kasiri wewe mubwira ati jewe nahogeje utuje nyene apana gusaragurika. Ati mpejeje kuhotsa ubu nyene none ndahasubiramo kubera iki. Rero hari igihe akwereka ngo ibi ntibyagiye hana ibi ntibivako byanse kuvako. Utuje nyene apana gushira isoni. Namwe murabizi gushira isoni, umuntu akira isoni usanga ariko avuga ashibaguzwa. Utuje byose biragenda neza akabona ko utamushize isoni. Umwarabu narabwiye kirazira kumusaba imbabazi utamukoreye ikosa. Gusaba umwarabu imbabazi utamukoreye ikosa nizo ntege nkeya zawe ubugize, nizo ntege nkeya zawe ubumweretse zukaza gukoresha ibyo ashaka byose. Ku bantu mushika ahantu mudafungura kandi ugasanga ni wewe uteka mugasanga ntufungura, my friend, wewe uri ahantu udafungura byuka kwanza, reka kubarindira ngo muvyukire rimwe. Byuka hariya bataravyuka wanze uteke ivyo wahurya. Canke harya bihiye hari uwo bishari hahagaze harya bihiye mbere ukaza kwarobanza wari ubutwi wawe urabahantu udupusika ubanze urya aze kuza kwarura wagize. Aho ni ku muntu atarinda. Ku muntu arinda nawe ariko yarura ndeka kumureka ngo bitware byose. Nagusigire mubwira ati akiriana wene rero mvuzana isahani aguhereze nyase kuguha. Narababwiye jewe ntashobora kunyiminja nkishika yarazinyima akabona ndaziha ku ngufu. Ubu yaraheberanye, ubu ndarya ntarinda kuma jewe ndiha barabizi. Nibyo office mutwigishe kurinda, mureke kutwigisha guca bugufi mu bintu byo aribyo byose. Narababwiye mu nzu y'umwarabu kirazira kwibwiriza ikintu. Nk'ubu ngusanga ibombo ryaravunitse uhita uja mu byo kurerura amabido amadobo ukura amazi ijya uyinjiza. Iryo bombo uzorinda uva muri iyo nzu iryo bombo ridakoze. Umwarabu ntibiyeranja. Urutomati rudahari n'igitunguru reka guteka. Niyakubaza kutatese umubwira ati ibi ntibihari. Hariho umuntu acaja mu byo kwiyeranja ntasuma. Wewe ucuja ivyo wiyeranjije wewe agacaja kugura ivyo biryoshe kuri restaurant akaba nivyo yirira. Atazumye itomati n'ibitunguru n'ibindi bintu byose. Icureka guteka hamubwira ati nta bihari. Urabona? Ni ibyo mbwiye ibihe byiza.